Siyoni abariho bose baguwe neza sico mananje nzogererayo Siyoni abariho bose baguwe neza sico mananje nzogererayo Siyoni abariyo bose baguwe neza sico mananje nzogererayo Siyoni abariyo bose baguwe neza sico mananje nzogererayo Siyoni abariyo bose baguwe neza sico mananje nzogererayo baguwe neza sico mananje nzogererayo abana b'Imana mubacane ugiye gushira abakoreye Imana mukuri mubacane bagiye gushira numva kamo k'amafarasi y'Imana aje kudutora numva kamo k'amafarasi aje kudutora urugendo rw'abana b'Imana ubacane rugiye gushira abakoreye Imana mukuri ubacane tugiye kuduzwa numva kamo k'amafarasi y'Imana aje kudutora numva kamo k'amafarasi y'Imana
bazoshikanyari bahora babaza Yesu mbabaku bazoshikanyari agara namumanya wahawe urindi reka to wihanganye uwaduse zera niyubugingo kubaca naraje kudutora haleluya 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 urakaza mwami Yesu haleluya 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 urakaza mwami Yesu. Ico gihugu turiko turabumva ivyanye ku giti c'ubugingo benada tabirarumurije amakanzu tuzamikwa yejeje gutunganywa amakanzu tuzamikwa yejeje gutunganywa umo teb'ico gihugu turiko turakumva ivyamye ku giti c'ubugingo bw'imena tabirarungurije amakanzu tuzambikwa azaya yejeje gutunganywa amakanzu tuzambikwa azaya yejeje gutunganywa agana kamumanya wawe urindi negato wihanganye uwaduse zera niyubugingo kubaca naraje kudutora haleluya 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 nakaza mwami Yesu haleluya 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 nakaza mwami Yesu magara namumanya wawe urindi negato wihanganye uwaduse zera niyubugingo kubaca naraje kudutora haleluya
Amen. Nyamuyera adufashe tube turiko turatoragura tugombe dutaha uko twaje kandi Imana yatugendeye Bwana sikwe sana. Amen. Reka turirimbire hamwe abaronse akaryo ko kuririmba n'abatakaronse twese dufashanye turirimbire hamwe indirimbo yo guhimbaza Imana ya 61 bamwe baririmba indirimbo ya rusange aho zibaririmba nari iwacu mw'ishyaka rya Pantekote indirimbo za rusange kaze guhimbaza Imana.
Yesu abahezagire cyane. Turamaze kuririmbira umwami wacu Yesu Kristo, turamaze no kumva ubutumwa bwiza buciye mu ndirimbo. Yesu nashimwe. Nariko mvuga nti iyo watanguye gutora usenga Imana kugira ngo utahe wumva ko bishyitse ku nyota. Bwana asifiwe sana. Iyi niyo ngaburo, izi nizo ngaburo zishobora kugufasha, kuzogufasha muri iyi minsi iri imbere, muri bwa bugaragu umuntu agenda aracamo. Haleluya. Turabandanya na porogaramu yacu, tugiye kwakirana. Tubanze tubahe ikaze mwese aboraho yagiriye ubuntu akabugururira urugi kugira ngo tube kumwe muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Kaze bene data, Yesu abahezagire mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma twagomba kubaza nimba hari abashitsi umuntu atari bwasengera hamwe natwe muri iki kibanza, yoba ari rya mbere aje kwifatanya natwe, tumuhe ikaze ahaguruke ahari tumwiyegereze. Ntiturinda kubabaza iyo mwumva, ariko twagomba kubamenyesha ko tubanezererewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Mbega turabanezererewe bene data? Nimba tubanezererewe, tubabwire ijambo rimwe, tuvuge tuti rimwe kabiri gatatu. Kaze bene data, Imana ibahezagirane natwe iminsi yose. Amen. Turabaha ikaze ku musozi w'igikundiro. Turabaha ikaze ku musozi w'igikundiro. Yesu aguhezagire cyane. Turabaha ikaze nk'uko mwumvise, aha ni wanyu. Mwiyumve. Bwana asifiwe sana. Mwiyumve, ntimuzosibe, dufashanye kurondera Imana, kurondera ijuru. Ndazi ko ariryo mwaje muje kurondera. Yesu nashimwe. Twese niryo turondera. Haleluya. Turabona abakozi b'Imana Imana yagiriye ubuntu bakaba kumwe natwe. Ndabona ntabashasha barimo, ni babandi tumenyereye, ntitwirirwa turabahagurutsa. Mbega nabo tubahe ikaze. Mu izina ryande Rya Yesu Kristo. Yesu abagirire gute? Abahezagirane natwe iminsi yose. Amen. Hora habaho umugisha. Amen. Nuko rero tugiye guhava twumva ijambo ry'Imana. Duce bugufi twumve icyo Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Tugiye gusaba umuntu umwe aze arengukana imbere y'Imana. Umukozi w'Imana agiye kutubwira ijambo ry'Imana, nawe si uwundi ni umukozi w'Imana Renova. Imana imuduhere umugisha.
turagushimiye turaguhaye icyubahiro turagushimiye ubuntu bwawe bwinshi n'imbabazi zawe mwami turaguhaye icyubahiro twongeye kwemera mana ko dukoranira hano mu ngoro yawe turasabye igicucu bwiza igicu mana c'imbabazi zawe utwikire hano hantu Haleluya. Urazi ko Satani iyo abana b'Imana bashengereye nawe yifuza gushengerana nabo, ariko turamwirukanye n'izina rya Yesu. Ufashe mpiri ibitakuvako, uhaye kaze ubwiza bw'Imana. Ibyo tumazemo iminsi yo hirya mu isi, Mwami, amaraso matagatifu hano mu ngoro yawe Mana yeze cyose, kugira ngo umuntu aze gutaha ari mushasha, ijambo ryawe rigira rivuga rize gukora ku muntu uwo ari we wese. Mana, umwe wese aze kwiraba igiciro, ntihagire uwereza kuri mwene data, ariko umwe wese yiraba, kugira ngo Mana icyo waduteguriye uyu munsi tucakire. Turasengera umukozi n'umuntu muhezagire, umugirire neza. Mwami Yesu, ukuboko kwawe kube hano, tuguhaye ikaze na karibu mu izina ryawe ryera. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Imana irakoze, maze umwanya mwicaye bamwe haguruke dutere ikorasi. Umuririmbyi jewe umuririmbyi w'amakorasi. Ndi umuririmbyi w'amakorasi. Namuyera n'ikidodo c'uhoraho, namuyera n'ikidodo c'uhoraho. Namuyera n'ikidodo c'uhoraho, namuyera n'ikidodo c'uhoraho, namuyera n'ikidodo c'uhoraho, namuyera n'ikidodo c'uhoraho. namuyera n'ikidodo c'uhoraho, namuyera n'ikidodo c'uhoraho. Memuyera n'ikidodo c'uhoraho, memuyera n'ikidodo c'uhoraho. Namuyera n'ikidodo c'uhoraho, namuyera n'ikidodo c'uhoraho. Twarose laissez-passer yo kuja mw'ijuru, memuyera laissez-passer yo kuja mw'ijuru. Twarose laissez-passer yo kuja mw'ijuru, twarose laissez-passer yo kuja mw'ijuru. Twarose laissez-passer yo kuja mw'ijuru, memuyera laissez-passer yo kuja mw'ijuru. Namuyera laissez-passer yo kuja mw'ijuru. Memuwe, inukore igikorwa cawe. Memuyera inukore igikorwa cawe. Uyu mwanya memuwe, nudukore igikorwa cawe. Amena, n'abahezagire biratomora neza, abantu b'ivyuma ntibarabinonosora neza, ariko tuzobasengera baze. Rero mu mwanya wo guhimbaza Imana, ikintu cose kivuga barakivuza, ikintu cose kivuga, kandi na wewe ikintu cose kiri muri wewe kigahimbaza Imana. Yesu n'abahezagire, nico twaremewe, ni guhimbaza Imana. Rero tuza ngaha tuvuye mu madiramu, mu mpaza y'umubiri, iyo diramu nyene agashika ngaha akabara bose, abandi bariko barahezagire. Iyo waje aha waje, Yesu n'abahezagire. Iyo waje aho gusiga vya hariya, Pawulo yavuze ngo nibagira ibiri inyuma nkashingira ibihenge. Iyo uri ngaha, ngo ngaha nyene ntuze wasivye kandi uri ngaha, ngo tumuryama hagusigurira uri ngaha, uza kwibitirirwa ngo tumuguma mu kahise. Yesu n'abahezagire, ntabwo bisa n'uri ngaha. Rero Yesu abahezagire, tugiye gusoma amajambo y'Imana twikubise muri azo tuba dufise imyanya
hari nyinshi cyane. Duhere muri Yohana igice cya 16 twasoma amajambo duhejeje kuririmba iyo twanashyize mu ndirimbo y'ishengero. Yohana igice cya 16 dusoma umurongo wa ndwi. Ndaza gusaba bamfasha gusoma kugira tubinyarutse rwose. Igice cya 16 umurongo wa ndwi aho ndaza kuhisomera n'undi w'umugizi c'abarandabira nko mu byahishuwe igice cya ndwi umurongo wa 54 aho ndahasoma umurongo umwe canke nyingahe. Igice cya ndwi byahishuwe ibyakozwe n'intumwa igice cya ndwi umurongo wa 54 kugera ku murongo 56. Ibyo bigiye gusoma Yohana 16 umurongo w'indwi tugiye gusoma isazoma neza aca dufasha gusoma igikorwa ciki murahabona igikorwa ciki nico gituma burya twebwe mw'ishengero iwacu ni byiza umuntu wese arazana bibiliya kugira ndagusomeye ibitari byo tugatekaye urihenze akufasha kandi barabasomera kandi nibatwara amabuye barabasomera hari igihe basoma utarikoreye. Ariko jewe ndababwire ukuri ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwiza ntazogirane azoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomumarungikira. Uwo niyaza azogira iki? Azohinyuza ab'isi, abemeza ivy'icaha n'ivyo kugororoka n'ivy'amateka. Ivy'icaha kuko batanyizeye, ivyo kugororoka kuko nja kwa Data kandi namwe muzoba mutakimbona, ivy'amateka kuko umwami w'isi yaciriwe kwiteka. Hahandi rero muhasome namwe ibyakozwe n'intumwa igice ca ndwi 54 gushika ku murongo wa 56. Nawe muhabonye turasoma izina rya Yesu. Bicisha Stefano amabuye, bavyumvise baribwa mu mitima, bamuhekenyera imisaya. Ariko Stefano yuzuye mpwemu yera, ahanga amaso mw'ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, mbonye ijuru rikingurutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Amen. Yesu aguhezagire. Subire nsome Yohana nyene hajya tuvuye igice ca 14 murongo w'8. 14 murongo w'8 ngenda agiye kwisomera numva ntimurahashika. 14 murongo wa 8 ibya Yohana 14 murongo wa 8 aravuga ngo ntere hejuru. Toma ntere ku murongo wa 6. Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa Data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na Data muba mumuzi, uhereye ubu muramumuzi kandi mwaramubonye. Filipo aramubwira ati, mugende twereke so bizoba bihaye. Yesu aramubaza ati, mbega nabanye namwe igihe kingana gitya, uraruha umenya Filipo? Ubonye jewe ababonye Data, none uvuga uti zitwereke so. Yesu nabarenzagira n'aya majambo maze iminsi niyumvira igikorwa c'umwiza. Ishengero ry'iwacu rya Pantekoti ryitwa Pantekoti. Ni kuvuga Pantekoti babihereye kuri kurya mpwemu yera yaje ubutumwa umunsi mukuru wa Pantekoti. Ni kuvuga umupantekoti rero wese yava akagera
wamaze kwitwa iryo zina pantekoti utegerezwa kuba ufise ikintu cyitwa mpemu agira gutya. Iyo bya mpemu yera biracangana, abantu bamwe banabyumva abandi barabyiga. Yesu bikana barambwira ati mbeho uravuga ku ndimi kandi narabatije muri mpemuteye nari gucanira muri uwo mwanya nyine bakujyanye tuvuga ngo mu ndimi twere iwacu ngo tuba tubyiga ngo ni ugufata ngo zijya nome ngo zijya abcd ugahera inyuma ugacurika ukamenya kubivuga neza ubishurikiranye ngo ni ukuri turavuga mu ndimi numva birancanze. Ikindi gihe ndi gucunga byabaye kandi n'abandi bamaze kuba bamwe tugenda gusengera ahantu nakuze nkunda gusenga ngenda gusengera ahantu haba umwanya rero wo kuvuga mu ndimi abantu turi kumwe bakubwira ati mwese rero muvuge mu ndimi ati ngiye gutangura namwe muvuge mu ndimi. Abo turi kumwe munagira erega mbona batanguye kuvuga mu ndimi nanjye siga ntavuga mu ndimi nciye ndatangara kumbe bya bintu nahabiyeze donke rero ibintu by'impemu byaracanze abantu bamwe barabyiga. Abantu twasengana twari twigana baca baja mu ishengero rije vuba ry'abavugisha muhuye murumva ngo twebwe twaravuye muri iwanyu kubera muza musenga shitani arabyumva, ibyo musenga shitani arabyumva. Twebwe rero mwajya mu ishengero iwacu ngo dusenga mu ndimi shitani arabyumva. Ndakubwire ngo ndagusengere mube kuko dusenga agaca ashaka akavuga mu ndimi nyene shitani akabyumva. Izo natuheza ariko none wewe wokubwira ngo bantu gusenga ngo ibyo shitani batumva ukabyemera. Yesu rero acaravuga ati jewe igikwiye nuko ngenda nkazoca ndabarungikira uwo mwiza kuko je ninagenda uwo mwiza ntazoza kuri mwebwe. Kandi ico gihe abigishwa nico gituma Yesu ababwiye ati rero naho mubonye nzutsi nimuce mugenda kwigisha banza mugende mu nzu ya hehe yo hejuru, hanyuma mu minsi itari myinshi nzobarungikira ico data yagizene yasezeranye. Kandi murazi yuko hari ico ubwoba buteye ubwoba nyene kuko abari bari kumwe na Yesu abigishwa barabonye ukuntu Yesu bamubwiye naco yabari kumwe na Yesu kijagihe reka naco sinari kugenda reka Yesu bamwishe nabi ariko ubona bamugize mwokungira nico gituma bamwe baciye baja kuroba bari barendeye ngo bazojana no mumva ngo barajana bihakanye imbere y'abantu ati none we Petero kumengo wende ngo ndakwibeza burya seshekere ibyo bintu munabirote sibyo cyeje duhuriya haya ariko bari bamaranye imyaka itatu yaranahejeje kuvuga ati jewe mu babandi aba Yohana nabonye ibintu byawe basa n'ababinegrija ntakoma yantegenge n'abambonye timwonka jewe naho haba mu rupfu jewe turaza kujana mugabe imbere y'intumwa inyuma imbere y'umukobwa mutoyi ngo yakumirira kuko Petero ngo yasigaye inyuma, hanyuma Yohana we yaraziranye ngo n'uwo muntu akumira ngo aramubwira ati nujya turi kumwe mureke yigira ngo acaringira ngo yota umurira abandi ariko umukobwa araza wisema mubera isema ati wewe mu bantu bose bariko barota ati wewe numvirije n'ibintu uriko uravuga bisa neza reka kumbeshe ngo ubundi acaraza ati uvuge ngo ndakumbeshirije ntabwo mwitungo wese sinakubonye isigo muciye gutwikwa wamutereka ntabwo kunyagiza amaraso y'abantu reka wirenze si ciwe yarakenye mwemu agirana ko ndashima Imana
ntitwaborewe nk'uko mwebwe mubyiyumvira. Ubu ni umwe Yesu aturungikiye mwemu asa gute? Ubacumitwa hejuru imitima ijambo riguye. Yabagiriza ati we wa wundi mwabamba, wa wundi mwakubite ejo bundi tariki izi n'izi, ubuya niwe akoze ibi. Ngo bacumitwa mu mutima ngo bumva ngo kwihana. Yesu natugire neza. Mwemu yera arakije twashitse turazima. Mwemu yera arakije abazima mwemu yera ahantu mwemu yera arakije harigiri iwacu warahazi iyo ndio bahango bavuga murahazi na jamarahazi hari iwacu gushika yaho abantu bacoye itabi baciye mw'iyo nzira iri ku rusengero, ibisigo bibakubita hasi. Bariko barasengera mu rusengero, bariko bararirimba twa turirimbo twa kera, bariko bararirimba indirimbo za kera, ibisigo bigakubita abantu hasi, bagaca baja kuhazana bakabasengera. Gushika barabwirana ati hajya muzoze muracayo, haciye mwikoreye itabi uzoba wihanye. Hamwe bakaza baca kure kuwundi musozi, aho hantu abadandaza itabi barahareka. Yesu natugeza rero mpwemu yera baramurondera, kandi mpwemu yera barafata umwanya bagasenga. Nta kintu kiryoshe mufata mpwemu yera urakijwe muri mpwemu yera. Uwo munsi niwo munsi naryohewe gusumba iyindi minsi yose. Kandi ntahe je n'abatijwe muri mpwemu yera umwaka wa kane. Ico gihe haje umushinga wacu, wicara byatsi, abantu bakomakomye mu rushingiro bicara abantu babarizanya bicara bari bicara isanzwe. Urushingiro rwari urw'ingingo bimwe ayo Imana ikarukorera mu bitangaza yewe. Yesu ntabahezanye. Umwarimu arahaguruka umunsi umwe ndabyibuka, barabijwe muri mpwemu yera ntuzobaza kwiga byagenze gute ngo byengujya kubonera nabo. Umuntu yaje amaza muri icyo gihe nasi bayigisha ngo mpwemu yera nari nasi nza numva araje aho ryamye kure no kumve kumbonera ngo je ko ntabajijwe muri mpwemu kubona ngo je kundirimba cubikuyeho umushinga bavuze ngo je ko sinabajijwe muri mpwemu. None we ntabyuze oya ngo je mbona naramubatije ngo je muri korale sisiba ngo indirimbo ngo n'ubu ndiko ndaririmba ngo wumva ngo mpwemu yera ntamaze kumuzi urateka ntiwobiyoberwe n'uko yaje. Yesu nabahezanye. Mpwemu yera jewe urabimenya na mugenzi wawe akabimenya na jewe nkabimenya. Yesu nabahezanye. Ico gihe ndabyibuka umukozi w'Imana arahaguruka avuga ati mpwemu yera ntibazoduterura kuja mw'ijuru, ati nzamba yakabangivuze abantu bavuze mpwemu yera ntibazobaterura, ati tuzambara amababa tuguruke turengane ikirere dushike hariya mw'ijuru. Jewe aho nari nicaye niko ndihweza abandi ndabona yuko ntazoguruka kabisa. Ntapfa kuja hanze ngo ngerageze ngire amababa nabe yuko noguruka. Ico gihe mbona sinzoguruka je ndigiye kurondera mpwemu yera kandi mvuze nzosigara ngaho. Ico gihe ibintu vyatereka n'ibigikaze ico gihe twafata ingaya gusenga mu rusengero twagiye
bagiye gukina ngo baca basubirayo bagira bigamiri tugaheza saa sita baca dusubirayo tugasenga kera niko ndaraba abadamu bamwe bamwe ndababona umwana ari muto ndababona abadamu bamwe bamwe bagavuga mu ndimi c'ivyo bintu mwumviriza ivyo arivyo mwumva birancanze mwumva jewe ivyo bintu ntibinzako abadamu bamwe bamwe ndabona batera amaguru basi nkabona ndabaje mu rushengero sanga mu rushengero jeje nyene ngasigaye ivyo bintu bitabaho jewe jenyene jeje mbona sigaye bandi bose bikabaho je nkasigara ndumwe jewe agenda kwa mwari ibintu biba kuri naka nk'abavuga mu mazina y'ibintu biba kuri naka nama mbona bimeranye bigaterura guca ticiyewe n'ibimba ntacyo nawe bizokubaho turya nimwe mwera nawe bizokubaho ndagira umutwaro ndasenga urahere batoye bakubwira yarayara nk'ibyoza wanyana wamaze no kugira umutima iyo ufata umwanya ugasenga ndagiye impene zikanyumvira agashaka imana itegeka ibintu nkazishyira mu gisaka nkabona zirabyemeye nawe nkaja hajya ngasenga imana nazayeba nkarindira ko biyiza bya bintu ndabona muga mw'ijoro nkatandabira nkavuga mu ndimi mw'ijoro indimi nyinshi cyane nkabona zije nkaryoherwa nikangura nkasanganiro ngaca ngasubira kwa marite bya bintu n'ijoro byaje njyana timugabo niko nabize nabuze aturi ikigango umwe mu yarahereye usinziriye kubera ubuguruguru bwawe umwarimu ndamukunda kubera ubuguruguru bwawe tahegere bisinziriye amanyama yashize tabari hakugonda kumuraba ntakugonda kimwemerera kugonde kumuraba ntasubirayo nkasenga ikindi gihe araza kandi yesu ndaci ubugumusi mwiza nawe anyigisha kumusega bituma mpora nezerwa himbaze Yesu yanyogeje ibyaha icyo gihe umwana ari muto cyafata imigambi yo kwimuka muhira arabona muhira ntazaharondera muhira cyafata imigambi yo kuza ndarara hanze bene wacu ariko arubaka inzu atarayiheza cyafata izo mpene naragirira abantu ndazikura mu nzu ndazijyana muri ico kizu kitarahera cadawudira ko ngiye kuzira mana yiga bakaba yorare impene ntazizinaye mu kizu cawe nyene bakanamwemera ja muri ico kizu urararasa fata
kimwe senga ndari impene ngira nababwiye ati ngiye kuzoza ndararira zijya mbere hajya mu kizi yewe cyagenda ndararayo senga ikindi cyari mu ijoro narahebye ibintu byinshi narahebye kurya ifu yaraza wihageneza ubanza ukihana neza amanyanga yose narabanje ndihana byaha by'iwacu icyo gihe kwari gutera amavoka kwari gukubita indyamikwa ni mu bitahuye inakinonko ibundi isangira icyo byose bisigura turababaye ntimuri bake muragenda muri abo babimenye bagasigurira ndaheba kubikubita nkaza ndabigirira mu mirima yacu gusa uje ukamba ko kubijumba wazanye bihiye nakubaza ati bayikubise bayikuye babikuye kwati ibyo twipenyere tishwe irire ndaheba gukina n'abandi munju bya bine batambara k'abana karihe bya bine kuzunguruka inkoni zo kwinyegeza twabigira ku mugoroba ndaheba uwo mwanya ugeze n'abangiye muri icyo kizu hanyuma ijoro rimwe rero nambura gusenga ndahamagara iyo mana nta muntu abakiza muri mwe muyerushaho reka ukabona umuntu w'umujinya aguma yakiritse ntibwitegerwe mwise reka ibyo ni iby'umutsima ntumwitege reka habanje kuza umunezero ntazi uturutse igihe kimwe twiriwe twaraye turasenga dutangura gutwenga nka saa tatu dutwenga ntumbaze ibyo twatwenga ibyanjye ubundi muri mwe mubwira yera sibika abanyabutaka barajya biha yera mbese uba wamaze kuva mu isi uba uri hagati y'ijuru no mu isi ibintu byinshi uba wabyibagiye uri muri mpemu yera abantu ufitiye amadeni umengo barayavugabiye uri muri mpemu yera udafise irasiyo umengo ufise n'isitoke yabyite ni anesiteti kandi imana yabigize neza abantu imana ibatera anesiteti bakimuka mu isi bakaba nk'abantu baba hehe nk'abantu baba mu ijuru kandi umuririmbyi yavuze ngo ndi kumwe nawe mba ndi hano ho mu ijuru aho rero arabyanditse ngo ngendera mu isi n'ahantu ho mu ijuru ariko kandi twebwe ntiturabino turi mu isi mugabo dufise umugabane wacu uri hehe hariya mu ijuru abantu bihambiriye mu isi badashaka kuyivamo mwe muhera muzomwumva ku matwi muzomubona uzoguma wikoreye abo bantu abakuvuganye bakugiriye nabi ntujyamushe urindangwe gusenga uvugame ubona uwo muntu ukuntu ari cyiza yakugiriye nabi nutanga imbabazi mwe muyazomwumva ku matwi nyaho muzogurira nawe sinakugiriye neza shuri ndasenga umunezero udasanzwe numva birangire ibintu bimeze byahereye mwe nahaye niho byahereye hamwe umutwe numva birashwaye umubiri wose ururimi rurahinduka numva ntawe kuvuga ibintu ntazi ndavuga mu ndimi umwanya muremure indimi nyinshi cyane ndagira imbaraga inkomezi nyinshi cyane biranza ko amosozi ntazi yapfuye ibintu biranza ko bimara umwanya munini biragenda bukeye haheze iminsi njya gusenga gusubira kumfatira mu rusengero ntangura kurwana intambara rero yakwembuye mu rusengero nagenda ntwaye igitambara kinini cyo gupfuna umunwa kuko navuga mu ndimi urusengero nkasamaza urusengero ibintu ntazi nanjye sinabiteguye
ziva muri ibintu bitegeka aho ngiye mu isoko nkahura n'umuntu w'Imana tukakumvirana numva nice gaca mfungura ndi hamwe n'ikugura mu isoko umwana wakabarabara gaca ndabifungura no kwibarabara kandi umuntu ameze nk'umwe yarakundana na bene data aramukarije na mwene data yumva bimufashe kuko hari ibindi bintu muba musangiye muba mufitanye biba bihuye nturi urabirondera igituma mpemu yeratsima ni byinshi abantu bagikundana kumbwira umurangira akazi azokora umusumwe bamwe 30 wo kugenda 50 sinokubwira ibyakurikiye ico gihe muhiri wacu haciye haba mu bitaro umwana haciye haba nko mu bitaro nta mwarimu yarari yegereye aho ibitega byari bikabirwa haca ico gihe arigise n'umwasenga bavuga ko abitunze ngo byafataza tubabwira ngo mutahane bamuzanye bamuboshe baje barambuka kuri gatubere kugira ngo baye mama gaca haguruka babiri si batatu Yesu atugirire neza igikwiye hanyuma ubwiza akaza twasomye Stefano yarageze ku kintu gikomeye numva ibintu binya numva ibintu bitegera muri jewe kamekoni ya mashini bitwa imaswa murayi imashini yitwa imaswa murayi abaye mukirudi ntiwoyimenya ni ya mashini yasekura ibitutu bashiramwo imuvyeyi bashiramwo amazutu bagaca bazekira kizima cane numva bihinda hageze ibintu vy'imwemu numva bihinda abantu kameko bababwira ati kubera kutabati yaba jarufise urwo ruzi n'urubajanyemo mwese mukabatuka ntimusubira kuburana no gucerwa n'umugaruka bibabamwo ntawe kugira ngo ambara neza ntawe kugira ngo umwishe neza ntawe kugira ngo mpemu yararakukorora Stefano rero yuzuye mpemu yera ngo baramufata bamuhora iryo zina twasomye ngo bashamujana mw'ikombe ariko arabasigurira ngo bibajya mu matwi baramufata mujana inyuma y'igisagara bamutera amabuye ariko ngo yuzuye mpemu yaramucaranga mitahera yemwe mwijuru ngo ucabonaye amena mpemu yarakurimo kubona iby'abandi abandi bazana amaganya bicaye ngaho atera inkuru
n'ibyo yagiriye nawene si umuntu mwiza ngo nawe ariko we byababona wese tubona reka ibyo si byubona iyo muri mwemwera ibyo si byubona ubona ibindi abantu batabona Stefano yabona amabuye yararengeye abona ngo Imana abona ngo umwana wayo wabyagurutse mu buryo bw'Imana waje kumwakira abandi babati basha amabuye ntabwo basha kumubita mu cyico nawe ntiyabona abamutera amabuye reka da wewe yabona Yesu natugiriye neza ngo yuzuye mwebwe yera barababwira ati yo muriko murihenda muriko munshikiriza aho nashaka kuja ati uteye mu mutwe iyo wongereza ahubwo muriko muranyegereza ahantu ushaka amena wacabona Yesu bamutegeye amaboko baravuga ati rero aba bantu n'inyakuba ngomba nze kunyakira ariko aba bantu bariko barambera amabuye bazubaha ntaracikana ariko barakora ati turazigereye wewe ibyo wobivuga wibimubona jewe no wobivuga ndabira iwanyu oya iwanyu mwavuze kure abantu batunze abadamu ndabira ibintu mwavuganye kare amahera yakoresheje kutari kuba wamubwiye ngo ifu ure ikarage n'amavuta yaciye akuramo n'ayandi rero acakuri niyo ariko byari muri gahunda cakubwira ati amahera rero mushinga nawe urazi gashehe ushaka amahera bameze nk'ayafeshi agishe gute urumva ngo naciye mbona ibiyo ushaka zari nziza ngo naciye ndavuga none ngo wokumbwira ko nk'ibihumbi 200 bamwishyuye nawe yitoreye mbwira ko bamwishyuye Imana ikubabarire Jehova agira ubwenge kugira ngo bari ashobora kugira ibintu umuntu atashyira mu ishuri ryo kumva umutima rero kugira ngo umuntu uteguye twavuganye yuko harimo abakozi bakuramo n'ifu bakuramo n'ibiharage ibyiniro byarimo Stefano si ibyiniro yaramabuye birivuga ngo nta cyakugerageje kitari icyo kugirana imino ntishobora kubyihangana ibyo na jewe bimba urungikira amahera y'umwaka ayagurine kumurika cakabyo nawe mwemwera ntaza uca wirirwa umeze uku zana iyo tabuke gacuzana mwene bagumanuye yita siho wari wibereye ikicucu komeye n'izo niratonda bamubwira ati rukana imbeba batumwira ati imbeba imbeba ni nziza muhiri wanjye yigeze kumera ndabona yuko ari isibo ndabibona iyo mbeba kandi
kandi je nkakumuhira bararabakwana yatse ahantu kuri parafo twicaye muri salo ikazi kaparaza igatangura kwirinda ibintu aca genda ari maze iminsi ndi mu ntege nke ntasenga iki mwo kimwe arashwana n'umugore mwo kimwe umwana yararabana iki kandi yaza twese twicaye iragarutse bagenda yuko atari imbe bisaza niba tuve hasi dusenga turasenga yaragiye kugira Yesu natubwira ibintu bigutsinda ntumenye iyo biva ntabwo ibyo bintu byo gusengana mwemuye n'umufasha mwemuye niba dufasha muri iki gihe niba tworohereza ibihe mu gihe cy'amaganya mu gihe tumerewe nabi mu gihe tugowe mwemuyera cyatagenderevena mwemuyera ntiyadufasha muri uru rugendo nibo rushobora bamwe bazopfa batayimaze imyaka yabo kubera amaganya nta muntu afise mwemuyera aganya kareka uyu munsi byarabaye no kwiganyira imbere haza n'akamera umuntu wese yitaye umuntu wese yitaye inshuti yishimye niyumvira inshuti kugira ngo inshuti bisangira kandi akajeho rero twicaranye na shetani turiko turasoma kayi akura ku munwa mpereza turabagenzi umudamu yawe yose n'umugabo wanjye akambara abantu turakwikundira mwemu agira ngo nibona mwikundira mwemu agira umuntu avuze mwemu yera aroroha ibintu biroroha iyo umaze iminsi usenga n'umudamu ubana neza n'abana umaze iminsi udasenga ubona ibyana bisa nabi n'ibyaye icyo ariko aragenda mu ibarabara mutumye nk'ikintu ntagatima wene none ko ari umwana wawe nawe ntamubwira abyaye umwana afite ubwenge none wowe uramuzi igikanira ibyo byigiso none ukagira ibyiso aribo bamubyaye wowe ufise ibimeze aribo bamubyaye ukameze ibyiso cyangwa udafite kurya ari derive yawe izadufasha nta muntu agombiye kwiyongera kwiyongera umufise sinasenga niyo nagira ingorane kugira ngo kandi ibyo bibana mu bandi uzandiko ndayaraba basanga ibintu ntibiba bitonze neza mu giwawe iyo umaze iminsi udasenga usanga ibintu byose mugira ibishishi igikombe honyine bagishyize nk'ahantu bidakwiye kugira ngo ndamutse ibintu byo kwandagara muri salo gusa urabona ibintu ngo mwashyize ngaha gatera umupira none kimenetse n'indazobiri n'umugore azobiri cy'abagore hano umugore agacisha cy'abagore bakavuga ati ayo mwina n'icyo yahindura iki kimenetse mwe n'indabira ziwubura ngo kandi bavuga ngo amazi baguhera mu kigo wakimenye nawe uraza ubuze ibyo mwebwe ni nk'umumarayika uturutse mu ijuru umuntu agukubise ikofe wo mu bwakimani kubabarire na Stefano bamuteye amabuye Dawidi yaravuze mwemuye bamuteye icumu kabiri kose ararizibukira ariko ubundi Musa aronka ukuntu yo kwica Dawidi waramushikira ku cico neza uwo bari kumwamubwira ati rero wewe uri umwami ari ntukora amaraso kuko jewe ndeka ndayikorere igurusha gusa ndamuzibura icumu rimwe ica rishinga no hasi ntanagira ngo yo
amubwira ati rero burya mwasomwishe nta ngorane uyu munsi Imana nyene yari yarateguye reka ndakugirire ariko Dawidi yunze mpemu yera amubwira ati reka sinokora ico kintu umuntu yasizwe amavuta naho yari kugira barafashe akanya aramwibutsa era ico Imana ikamukingira kinavyiwe turibuka yuko yamutumye ko umugore wiwe agashiraho ikigirwamana ku gitanda akavuga ati baterura n'igitanda ndavyibuka rwose ndabikora yesu nakugiriye neza none wowe ushaka gucisha